twitwa Ousmane Dembélé n'uwitwa Lamine n'uwitwa Rafinha ninde nuko gweza muri kano kanya ibirori biratekanijwe nkuko vyama kuno musi ariko abantu batagira amakinga bavuga ngo witwa Ousmane Dembélé ashobora kutaza kuronka ino Ballon kuko gweza muri kano kanya equipe ya Paris Saint-Germain yamaze kwigaragaza rivuga ngo nta mukinyi numwe nta no muri staff numwe aza kugenda kuraba bino birori biza kuba kuno musi uvuga ngo amakinga ko yatangura abantu batakwiyumvira bavuga ngo Ballon d'Or gutwagwa no witwa Rafinha ko twamaze kubona n'ibinyamakuru bitandukanye bivuga ngo Rafinha niwe afite amahirwe menshi ashobora gutwara Ballon d'Or. Lamine abandi nabo bavuga ngo aba Espanyol bavuga ko witwa Lamine aza gutwara Ballon d'Or. Abatandukanye mu Bufaransa na ibinyamakuru byo mu Bufaransa navyo biko yandika bivuga ngo Ballon d'Or za gutahukanwa no witwa nde witwa Ousmane Dembélé. Aba Brazilian nabo witwa Rafinha w'inyamakuru ariko biko biramwandika cyane rero no kuvuga kugeza muri kano kanya ni Ballon d'Or havuza gutangwa kuno musi Houston itekanijwe nabonye Lamine amaze kubavuga ko yateguye abantu barenga 200 baza kumuherekeza i Paris baza kuragura ino Ballon d'Or ngo afite amahirwe cyangwa ngo bize ko cyo gutwara yuko bashaka kubona kwitwa novuga ngo witwa Lamine bashaka gutwara Ballon d'Or abantu 200 ni bagiye kuba baja mu Bufaransa aho atandukanye abavyeyi biwe abandi batandukanye rero no kugeza muri kano kanya nuko France Football ivuye uko iza gutanga kuno musi ni Ballon d'Or Houston iza gushika kuno musi tuza kwa twitege kuri Ballon d'Or kuno musi. Ballon d'Or uno musi novuga atiza kwa ni surprise kuko kera canke kenshi twakunze kuba dushika muri uno musi wa Ballon d'Or twamaze kuba tunamenye uza kwitahukana bivanye n'ivyabaye mu mwaka weze vyatumye tubona yuko Ballon d'Or kugeza kuri kano kanya bigoye cyane kumva yuko nakare wakwiriye kwitwara kuko ubona asa nk'ukwiriye kwitwara canka imerita si uza gusanga yitwaye kenshi turavyibuka kuri Vinicius Junior benshi twarabona ko neza na neza ko Ballon d'Or ikwiriye canke ibereye no musore Vinicius Junior ariko biza kurangira ihawe umusore nka Rodri mutama nka Rodri wo muri Espagne nawe nyene afise ivyo yashitse ko cyane ndavuga yabishitse ko ari kumwe n'umugwiserukira gihugu wa Espagne muri Euro aho batahukanye Euro akaba umukinnyi yaranze rino higanwa rya Euro ariko kandi ugarutse ukaraba ivyo Vinicius nawe yashoboye kuba nashika kusanga ari ibintu byinshi cyane gusumba uno Rodri ariko biza kurangira Ballon d'Or igiye guhabwa uno Rodri ari navyo vyanatumye kugiza uno munsi muri no mango mu Real Madrid utishimira cyane kwitabirira ivyo birori ariko kandi je kubganje barumva yuko uretse nuko ari surprise tuza kuba twiteze turabona ko twisunze muri karakteri za Ballon d'Or khayele murumva yuko umukinyi nka Ousmane Dembélé asa nk'ubereye gutakwana gashime ka Ballon d'Or ndikurumva ariko mu bisabwa muri karakteri za Ballon d'Or muri kritere bisunga harimo ivuga yuko barabura uruhara rw'umukinyi we ku giti ciwe ivyo yakoze nivyo yashitse ko ari kumwe n'umugwi urumva nivyo yafashije uwo mugwi wiwe mu gihe wari umukeneye neza cyane twibukanye neza ivyo yafashije umugwi ivyo yakoreye umugwi wiwe mu gihe wari ukimukeneye akarora ndavuga ivyo bisa nk'ibintu umenga ko ugiye ugakompara uno Rafinha ndetse na Lamine ugarutse kuri ico kintu umengo hari kuntu bakisumba Ousmane Dembélé ati mu buhe buryo kuko Ousmane Dembélé neza mnyezina twatangwa kumubora gwera mu kwezi kwa mbere mu gihe Rafinha nawe twatangwe kumubora depuis le début de la ligue urumva niyo twatangwa kumubona Rafinha kuva higanwa ritangura niyo twatangwa kumubona Rafinha uriko urumva ariko Ousmane Dembélé yatangwa kugaga twatangwa kumubona gwera mu kwa mbere mu gihiganwa itangwa mu kumunani Dembele yajara yigaragaza araronka insinzi agatsinda aho ukabona ko Paris Saint-Germain yatsinze hari ukuntu insinzi ya Paris Saint-Germain igaragara mu buryo bwa jeu collectif ukabona yuko naho Dembele atoba hari Paris Saint-Germain ifise ba Vitinha ifise ba Joao Neves ifise ba abano ba Kvaratskhelia ifise ba Desire Doué ifise ba Barcola gutsinda birashoboka kandi 100% ariko ukabona ko FC Barcelona hari ukuntu bigoranye kwitsinda mu gihe idafise Lamine uriko urumva izo niza ubwo ni gwa ruhara rw'umukinyi we ku giti ciwe ukumva ko Inter de Milan yahuye na Paris na FC Barcelona ukumva yuko ati twahuye na Lamine twahuye n'umwana kiri muto Lamine ariko mu gihe bahuye na Paris Saint-Germain bataze bavuga ati ngo twahuye na Ousmane Dembélé twahuye na Paris Saint-Germain muri rusange Paris Saint-Germain n'umugutinyitse n'umugukomeye uriko urumva ariko kumva ko umugore wose uhuye na FC Barcelona kumva hari ukuntu bavuga ko bahuye na Lamine gusumba uko bavuga ko bahuye na FC Barcelona ukumva ko umuntu wese yifuza kuraba FC Barcelona ahubwo yifuza kuraba Lamine yifuza kuraba je ya FC Barcelona irimo finition nziza ya Lamine irimo amapase meza y'umunwa w'amazi ya Lamine gusumba uko wumva yuko bifuza kuraba FC Barcelona muri rusange ukumva yuko Benfica
bakinye badominye umugwi wa FC Barcelona Barvoka badominye FC Barcelona badominye baramine amani byakunze ko bashobora kuza bagatsi baramine amani ko bakora bya bintu tubazi ko ukabona ko FC Barcelona yaronse karata y'umutuku uno mukinyi Pau Barca yaronse karata itukura ko abwo FC Barcelona yisanze mu bibazo yaza kubinatsindwa ukabona yuko badakwiye FC Barcelona iragomba bafashijwe na Rafinha kukanyuma mu minota y'ijoro nyene bugomba buce mu bucagu Rafinha rose ico gitsindo c'intsinzi ibitsindo 5-4 ukabona rero hari performance individuelle ubwose kuri performance individuelle hari ukuntu ikora kuri Rafinha cyane na Lamine amare gusumba uko yokora kuri Ousmane Dembélé hari ukuntu Rafinha ubwo ukaraba muri UEFA Champions League ni mere bitere wiganwa mere passer wiganwa uri kurumva ariko kandi Rafinha ni na wa mukinnyi yaranze higanwa ryarariga muri rusange umwaka wose uri kurumva ivyo byose ni ibintu novuga bisa nkaho hari ukuntu bano bakinyi bafise ukuntu babisumba no Ousmane Dembélé ariko tugarutse kuvyo wahaye umugwi n'ivyo umugwi waguhaye muri rusange mwafashiranye dushizemo n'ama equipe nationale Ousmane Dembélé no munsi afise afise ibikombe bigera kuri 4 Ousmane Dembélé ugeza muri kano kanya Yusoni niwe mukinyi wa mbere no vuga ngo afise amahirwe gusumba abandi bakinaho biko biragaragara nawe n'abantu bako ravuga banashaka ibitandukanye ariko gende tunabanda ndaho warugeze nuko kuno munsi bizo kubera wanashaka kugibuga nako mu Faransa Paris aho witwa Théâtre du Château izo kubera i Paris aho nashaka baza gutanga Ballon d'Or haba ku bagabo haba no kubigeme baza gutanga na Trophée de Copa baza gutanga agakombe agashimwe ka Yashine baza gutanga watsinze ibitsindo vyinshi umumereza n'ibindi bitandukanye nuvuga ngo wanashaka ni Ballon d'Or iza gutanga ijini nuvuga ngo igice isaha zo ku mugoroba uno munsi ariko ibiza gutanga igice isaha 5 hano nuvuga ngo abubahwa ibitandukanye biza gukoraba ni ku gice isaha nuvuga ngo 3 aho no gwana bashaka no witwa biza gushana kuri Canal Plus nabonye biko bivuga ko ni birori biba bitezwa ko yicene kuri Canal Plus urabanariza warugeze ariko kugeza muri kano katwemeye neza bwana Yusoni Ballon d'Or yuno munsi cyane Ballon d'Or byaragaragaye ko Rafinha akora mu imbere umumenyeresha makuru reka bivuga mu minsi yeza avuga ngo wari yamenye neza ko gutwara Ballon d'Or ariko Rodri kubaza Rafinha amuzana imbere y'abandi abantu bakora bazaho iza gutangirwa amasaha igice saa 3 nibaza kuba bayitangira ino Ballon d'Or novuga ati rero ibya Ballon d'Or biragoye kanatsinda bivanye n'ibyabaye ku mwaka uheze ubu babigize nk'ibanga yuko bidashobora kuba binamenyekana nuza kuyitora nawe nyene ubwiwe ntaranabimenya aza kubimenyeraho ariko kandi kanatsinda twumvise ko mu mugwi wa Paris Saint-Germain biza kugorana cyane ko bakinyi ba Paris Saint-Germain baza kuba bahari kuri ivyo birori kubera yuko ni nyuma yaho rukino bari guhura na Olympique de Marseille ku munsi wejo gwashoboye kuba runasiba uca gunguruzwa rushigwa ku munsi w'uno munsi ngo kubera ikirere umba ku kantu gusiba sikose numunsi gungurugijwe baruzana ku munsi nyene batangirwa Ballon d'Or n'amasaha yandi nyene batangira ko Ballon d'Or ivyo bintu rero nivyo bintera amaduti umenga hari natwa makenga tuze ko turayagira kuri uwo munsi ikigeretswe ko numuntu aza kuba reka atangiye Ballon d'Or ninde hasi nabonye ari witwa Ronaldinho twarabonye Lionel Messi atakana Ballon d'Or bavuga ati reka duhamagare uno Beckham ari waza kwimuha kubera yuko Beckham no munsi ni wasigari president wa Lionel Messi muri mugwi wa Inter Miami uriko urumva ni wari umva biroroshe cyane ko Beckham yoyimuha gusumba uko yoza kayihabwa na Karim Mustafa Benzema ariko kwitwara cyane yoza kayihabwa na Rodri wa Manchester City ariko yoza kayitwara na Luka Modric ariko kwitwara kwa Real Madrid ahubwo nta kugenda makenga kuno munsi manzo kika uravye bataka gutanga Ballon d'Or ndacaza muri yo minsi haravuzwa amajambo avuga guti nivyashika Lamine amara kabara zotsinda Ballon d'Or tuzosaba ko Lionel Messi ari we muntu azoza kuyimuha twibukanye neza na neza hari impact nini iri kuri Messi na Lamine amari hari connection hari kubera yuko Messi numwe mu makinyi baciye muri FC Barcelona batanze byinshi cyane muri no mu FC Barcelona bambaye na nimero 10 no mu FC Barcelona nimero yakoze amateka akomeye cyane muri mu FC Barcelona ni numwe mu bakinyi bivugwa cyane ko yahaye amahirwe canke yahezagiye no mwana kiri muto Lamine Amari kanatsinda na mafoto menshi agiye aranasirikira Messi karogereza mu Barcelona mwana Lamine Amari uno musi Lamine Amari uno musi afatwa nka Lionel Messi mushasha muri FC Barcelona gweje no kuraba ama interview Lionel Messi gera akora ku binyamakuru bitandukanye ravuga ati Lamine Amari vaye n'ubushobozi bw'iwe afise ni umwana agaragaza yuko azotsindira Ballon d'Or canke ubushimwe bwinshi ku giti ciye mu myaka iri imbere byinshi ukana nyene umengo hari connection hari kuri Messi na Lamine Amari kandi byoshe cyane ko uwotora Messi akaza kuyiha Lamine Amari bese no munsi uza kuyitanga ni Ronaldinho aza gutanga Ballon d'Or kuno munsi no Brazilian kandi yaciye muri FC Barcelona nawe nyine yambaye nimero 10 kayego nivyo na Paris Saint-Germain yarayiciye kandi n'uwitwa byinshi yakoreye muri Paris Saint-Germain bitandukanye n'ivyo yakoreye muri FC Barcelona kandi
hari n'aka connection kanaka kuva mu myaka yose iheze bako batanga Ballon d'Or nk'imyaka 5 iheze nize neza ko atamu Brazil twabonye karaza gutanga Ballon d'Or reka yose kandi mu Brazil yigeze tsindira Ballon d'Or reka kandi kantu naguciriyemo uno munsi genda urabe Ronaldo neza gutanga Ballon d'Or nukuvuga ngo abantu bari favori kugeza muri kano kaye bashaka gutwara Ballon d'Or hari Rafinha hari utwara lamine yaman nukuvuga ngo uno munsi muri equipe yitwa nako abatwara Ballon d'Or biragaragara ko nimba ari Rafinha ashaka gutwara Ballon d'Or ateza kunezerwa kubera ko azoba yihawe n'umuki Brazil wabo niyaha ari lamine niya bari lamine yamaze gutwara Ballon d'Or aza kunezerwa kubera ko uwitwa Ronaldinho nawe yakiye muri Barcelona kandi yakina na twatu tutugenegene nk'utwo yakinamo ukuvuga no munsi rero akandi kariho karagaragaza amahirwe karagaragaza kuri Ballon d'Or uwitwa Ousmane Dembélé karavamwo karatsinda eka ivyo bintu bisa n'ukuntu urukino rwa Olympique de Marseille gwace gunguruzwa rushigwa kuri uno munsi ngo ni kirere barakurushya kwa kabiri narakushaka kwa gatatu kugira uwo mukinnyi aje gutora Ballon d'Or no munsi uri kurumva ivyo bintu ngo harukuru bifitaniye agashusho bishusha ukuntu ubu Paris Saint-Germain na Paris yamaze ko yerekana ivuga ngo Houston nta muntu wo muri staff nta mukinnyi umwe aza kuja mu vya Ballon d'Or ubwo nitwo maze ko vyumva je ku bwanje rero amahirwe menshi ibice 85 kwijana sinzi umukinnyi aza gutahukana Ballon d'Or ariko je numva kwiza kwerekeza Barcelona akandi kanogana nakongeye ko witwa lamine yaman yamaze kuvuga yuko abantu ba muri staff birenga 200 baza kwa muherekeje baza bahari none abantu 200 kandi yavuze neza ngo bagatwara Ballon d'Or atakorera ibirori none numva ko ivyo bintu numva ko ivyo bintu harimo akantu gananga harimo akantu gakomesha ariko kandi kintu naco mwomenya rero abafana ba FC Barcelona ikaramu kitsindiye Rafael Luis Diaz Beloli ndanyoti higanisho ku munsi w'ejo saa 3 FC Barcelona itegezwa kuriha imiliyoni zigera kuri 75 mu Real United Rafinha yavuye numva ko FC Barcelona isa nkaho ni atwara Rafinha za kubigiye mu bibazo abantu kuri YouTube no kuri Facebook mwandika ubutumwa nindaza gutwara Ballon d'Or ko muri kontra FC Barcelona Ballon d'Or akibana Houston nindaza gutwara Ballon d'Or mwumvise ko turavuga kugeza muri kano kanya kuko kontra FC Barcelona yasinyiraniye nuno mu Real United harimo yuko Rafinha ni atwara Ballon d'Or wazotegeza kubaha amafaranga agera ku miliyoni z'amanyaburaya 25 rero mwitegeneza neza nabwo bukene bwose mufise nayandi arabavamwe Ballon d'Or igatsindira Rafael Luis Diaz Beloli imyone 25 muterera abarundi kwe twabonye FC Barcelona abafana bari barakunda ubakora celebrate hari ni famille Barcelona ni famille korabonye bakwaronda Nico Williams kuri TikTok baraje bakaronga amafaranga ati gura Nico Williams mu buzane ubwo bukene waye muvuga ubukene kandi abafana duhari rero mwitegure gutanga ande mafaranga murungikire Leeds United hari mu Bwongereza imyone zigera kuri 25 Rafinha ni atwara agashimwe ka Ballon d'Or je mba numva rero kugira ngo FC Barcelona yikingira gatware Lamine Yamal canke Ousmane Dembele ukibana ngerenzo mu butumwa bw'abantu bamwe na bamwe batubwiye ati witwa Shadraki niyo nizi matindisha Shadraki kumuzinda amajwi ati karaduga yongera manuka byo twabikosonera ko bavyumvise witwa Anise ati Ballon d'Or baza kwitanga sanga twabibabwiye witwa Leonce ati gute mbata mama mumeze neza hama tubasabe mutubwire shene iza gushisha ko kuri kanal ndaza ko kuyibona nka za 12 11 13 kuri yeneza ko kuyibona Mazi Media ati jewe namaze kubona uyu munsi hariho surprise runini gusa niba tayiha Dembele ni guca twiyumukira muri FIFA the best hari umuntu anwengeje aka message kagwemwe ubu nyene avuze uku ndebasha ninde ngena murabizina yitwa Bernard Tereka yavuze ati Ballon d'Or yamaze kuyibwa na ndavyumva Ballon d'Or yamaze kuyibwa ndavyumva vyukuri kuko yari ya Dembele wewe yamaze no kubona ko yamaze kuyibwa Ballon d'Or witwa niyo muremyi Bosque yagize akanati sawa mbese Bernard hamwe yohabwa Yamal canke Rafinha yo bobo ntibo banayikwiriye witwa muri Facebook na nyene ko mwandike namwe murahari abakuri YouTube ni barabasirimu ni bagwa bandika ubutumwa namwe Facebook muri witwa YouTube dufite abasirimu vraiment YouTube dufite abasirimu Facebook wera aliyo muri ni muze mutubwira namwe eske mubona inda kwiri no Ballon d'Or yuno munsi witwa Abdul Jean Claude hariya musaza cyane twa tugukumbuye musore ati 15 mugi witwa Epitasi ndayikengurukiye ati ndi Epitasi batazira Leo Messi neza ndabona ari Rafinha katubirinde turabe ibiza kwekwera abantu vuga ku munsi uno munsi je prediction yanje ibice 85 kwijana itayi Barcelona rero sinzi kwiza kwerekeza kwandi katurinde turabe abantu bari kuri YouTube na Facebook abantu turi kumwe barenga 89 kuri Facebook
abantu barenga 117 kuri YouTube bose tubashimire. Uwitwa Craven Imba ati turi kumwe gatanu muri Rusaka ati Barondoro ni yarafinya tugushimire cyane. Nibaza ko ku munsi weje bizoba bimeze neza. Cyo nizeye ku munsi waje ko bizoba biryoshe. Turindire turanyotewe kubona umuntu aza gutahukana kugashimika Barondoro. Witwa Rodrigo Kamusobati ati sinasoni neza ngo mama yangu game over. Abati mama yangu game over. Ibi bintu akantu akazingira ku mbuga ngurukana bumenyi ukunze kuvuga mu Tanzania ari hano. Witwa Kezimana Jodike Barondo ni ya Dembele atabusuma bubayemwo ariko Dembele naza kuba hari. Gusa nibiramenyekana neza biravugwa yuko Dembele atarafata decision nyezine yo kugenda cyangwa kutagenda. Ariko je mba numva yuko mu gihe Paris Saint-Germain yiwiza kuba ifise n'urukino atagiye kuko Dembele no mu rukino ntaza kuba nagaragara kuko ari no mu mvune. Rero ninabona ko Dembele atagiye yafashe decision kutagenda biza kuba biheze. Witwa Mazi Mediative ati oya bayivye vraiment kuko ati bayivye kure gusa niyo bayiha Rafinha vyoba vyiza ntabwo twovuga vyinshi kuko yarakoze biboneka. Witwa Renovanzo yibwama ati ndiro nova mukinanira ndumufana wa Real Madrid mbona Ballon d'Or ari ya Dembele abandi ntayo bakwiriye. Lewis Ngabirana ati ndi Lewis Nairobi Ballon d'Or ati ni yarafinye 100% uyu mwaka yaraba rushije kabisa. Nuko tugenda yose turabira kuri imbere ko tugenda n'ibindi bitandukanye. Witwa Izidori ndihumwe nayo ni kuri Facebook ati Yamari kabisa. Witwa Elvis tushima ati Lamine kabisa. Witwa Celestin yo mungira ati Ballon d'Or itwara Mosara woje muri Mosara nabandi mwandike ibitandukanye ariko uturabe kuri hariya ku muganda nako mu Bwongereza tugende tubabwira n'ingeza zimeze ibitandukanye ariko kandi twarabanye n'abayitwa abantu yo mungira agira ati itwara Lamine Yamare. Witwa iza kubasanga api yitwa Ndayisaba Jean Marie twabwiye ko ari gice saa 3 ariko iyoza kuba bitangura nashaka hakiri kare cyane saa 9 bitegura bino birori. Witwa Alexandre arakaza ati bayiha Rafinha nta Dembele anzohava kuko yarakoze gusumba aba bose. Utwaye mu Bwongereza ngende bimeze amatugende tuwerekeza n'ahandi ibitandukanye novuga kugeza muri kano kanya. Mu Bwongereza inkino zagiye ziraba muri weekend hakinye inkino zitari nke n'imigwi myinshi yarakinye itari mike mu gihe twabonye imigwi itandukanye nk'imigwi nka Liverpool kirahura na Everton baza kurangiza ari bisindo 2-1 mu gihe Wolves yatsinzwe n'umugwi wa Leeds United ibitsindo 3-1 mu gihe West Ham nayo yatsinzwe n'umugwi wa Crystal Palace ibitsindo 2-1 mu gihe Burnley nayo yagiye kunganya na Nottingham Forest mu gihe Brighton nayo yagiye kuba ikiranganya na Tottenham Hotspur mu gihe Manchester United itsinda cyane vyiza by'abagabo umugwi wa Chelsea the Blues ibitsindo 2-1 mu gihe Fulham nayo yagiye kubitsinda umugwi wa Brentford ibitsindo 3-1 mu gihe Sunderland nayo yagiye kunganya na Aston Villa mu gihe Bournemouth nayo yagiye kubikiranganya na Newcastle inyuma ya Newcastle gutsindwa na FC Barcelona muri Champions League yagiye kandi gutembera mu Rwanda Bournemouth biza kunganya ubusa ku bundi. Arsenal nayo iza kunganya bigwanye cyane no mu Rwanda Manchester City novuga ati ko rukino rumwe rudasanzwe cyane novuga yuko kandi kanatsinda uno Mikel Arteta sa n'umumenyereza afise abakinyi beza ariko kandi mbona nkaho umenga ibihe amahigo ntekara mutwengera nuko bisa bimeze nibaza ko tuzoza tutunde zabaye muri Premier League ariko imbere yuko tugenda turarangiza kanatsinda tutaranava no kuri Premier League aba best scorer canke aba meilleur buteur muri Premier League yakarase matino n'abaturabira nka zine za mbere na zine za nyazibizi tanyuma uwa mbere afata umwanya wa mbere ni Erling Braut Haaland amaze kuba kwiza ibitsindo 6 mu nkino zigera kuri 5 ubwo Ekitike wa Liverpool amaze gutsinda ibitsindo 3 mu nkino 5 umugwi wa umukinnyi Isidore wa Sunderland amaze gutsinda ibitsindo 3 umukinnyi wanuze wa Burnley twa Jadon Anthony amaze gutsinda ibitsindo 3 nawe nyene Richarlison wa Tottenham Hotspur nawe nyene ibitsindo 3 mu nkino 5 novuga ati ko bakurikirana Victor Gyökeres nawe nyene afite ibitsindo bigera kuri 3 Semenyo wa Bournemouth nawe nyene ibitsindo 3 abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo 2 ni benshi hariho Ismaila Sarr wa Crystal Palace nawe nyene ibitsindo 2 na Gavel Bench wa Liverpool ni benshi bamaze kuba banganya ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi hariya mu gihe abakinyi bamaze kuba batanga amapasi avamwo ibitsindo gusumba abandi Jack Grealish wa Everton ibitsindo amaze gutanga assist gazi kuri 4 Joao Pedro wa Chelsea the Blues assist zigira kuri 3 Kudus wa Tottenham Hotspur amaze gutanga assist zigira kuri 3 nuko bimeze muri Premier League. Tugende Houston hari inkuru nabonye yasohotse cyane ikomeye cyane tugenda twaba tusa no ko narangiza ko tuzanye tutababwiye yitwa Vinicius Junior buriya Vinicius Junior kinyamakuru Shingito TV
cyamaze kuba kizana inkuru zo nayigaruka ko banashaka cyane mugabo no mustoza ko tuyica ko banashaka tubabwira ibikuru bikuru biko biragaragara ko witwa Vinicius Junior kuri no munsi ari wa mukinnyi ngo ashobora gusohoka muri equipe ya Madrid mu kwezi kwa mbere bivaye nuko witwa Xabi Alonso kuno munsi ntabwo reka aramuha agaciro. Xabi Alonso no munsi ngo ntakimuha kamwe akwiriye twanabonye no muri weekend kose gatandatu witwa Vinicius Junior banamusohoye ku munota 70 kandi hariya agenda afise umubabaro umudasanzwe ngo kugeza muri kano kanya witwa navuga ngo azwi ku izina ry'uwitwa Vinicius Junior ngo umwana umwe ashobora gusohoka muri equipe de Madrid ije basezerana kabiheba ngo habwa akagenda kurondera handi hantu kuko ngo amaze kubona kugeza muri kano kanya witwa Vinicius Junior atagaciro ariko arahabwa nino equipe yitwa Real Madrid. Ershingito TV ni televiziyo ikomeye cyane no muri Espagne, ni televiziyo ikwigwa cyane yamaze kugaragaza ko ashobora gusohoka witwa Vinicius Junior. Kumva ko ingingo yoba yafashwe ku ruhande rwa Real Madrid canke no ku mukinnyi nyene ubwiwe bwite Vinicius Junior gusohoka mu Real Madrid. Umumva ko Vinicius Junior yoba afashe ino ngingo gusohoka no mu gukora ko ateka arahabwa kanya gakwiye mba numva ko ari ibintu bishingiye mu bwigunge mu kwikunda kubera yuko akanya kose aronka nizere yuko yego ntigakwiriye bivaye nako yaronka ubwa mbere ariko no munsi mu Real Madrid nabo numugwi wifuza insinzi numugwi wifuza kwitwara neza rero ivyo tuma bitwara neza byose nizere ko bategeze kubikoresha kuko sinibaza yuko Vinicius amaze kwicara ku gatebe mu nkino zigiye kuri zibicange zitatu ivyo ntibirana haba ariko kandi wa Vinicius Junior nyene uno munsi aragombozwa canke agatanguzwa hanze bitandukanye n'ivyo twabonye mu myaka kumburi 2 canke 3 iheze ariko kandi gituma ariko aragombozwa ni kugira ngo nimba yatangwe mu kibuga hari ibintu atatanze byari bikenewe bisabwa yuko Zabi agerageza mu kwinjiza Rodrigo Goes kugira ngo arabe ko ivyo bintu ushaka kubitanga kubera yuko wowe wihangira n'iryo kurondera insinzi kugira ngo baronke amanota agera kuri 3 bikunde batwariganwa rya Liga none ivyo bakwifuza ko wowe Vini udashoboye kubitanga hari impamvu nimwe yotuma atakwicarika hanze hari impamvu nimwe yotuma atakuramplasa hari impamvu nimwe batakutanguza hanze canke bagusohore kugira ngo bindize babona ko ashobora kuza kabitanga banumva rero ico kintu ni cari igihe cyo gufata ingingo ca Vini yuko ngwivuga yuko ngo kubera ko bako batamu umwanya ukwire nko nifuza ngo badahafi yidoze bikomeye cyane mugihe n'uwitwa Xabi yavuze ati ndaza kubagabura iminota Rodrigo na wewe muze muraguzaguzanya abo je ndavyumva yuko wari wo mwanya mwiza wa Vini kumva canke kwibaza ati eske ko je niko ndaramplacwa cyane ndiko ndasorwa cyane biko bifira he harahara ntako natanga urugero rwiza bisaba reko ngerageza uburyo bwose nguze urugero kuburyo bitazosubira kuba ibi bintu byo kunsora canke kunshira hanze kibuga mba numva rero ko ariyo yari kuba ingingo nziza kuruta kumva ko yosohoka kuko Vini nivyo Real Madrid yashobora kubizo bihombye mukinyi nka Vini kuko uno musigiye ku isoko ry'umupira w'amaguru biragoye cyane ko usanga ku isoko mukinyi afise karite nk'iya Vini kandi Vini nawe nyene ni asoko mu Real Madrid biragoye cyane ku izina giwe yarafise cyangwa ukuntu yavugwangwa ko ariko azobandanya avugwangwa nyamara kuva mu Real Madrid ivyo ni ibintu bibiri mba numva rero ko ku mande zose zibiri hari uruhombo ruza kuba rugero no kuna barunaboneka mu mande zose zigera kuri zibiri ariko bose baza kuba bahomvye haba Vini aza kuba bahomvye Real Madrid baza kuba bahomvye kuno munsi Vinicius Junior ko ravuga ko mengo nawe haraye karavuga kuno munsi mengo ni biharuro bwana Yusoni bigaragara ko menga afise biharuro vyiza kuko uravye witwa Vinicius Junior ibiharuro yashobora kuba vyiza ko impact atari nini cyane ariko Yusoni uraba witwa Vinicius Junior mu nkino zishaka kuri 5 amaze gutsinda ibitsindo 2 hamwe na Seye kuri ibintu kuvuga ngo mu nkino 5 afite mu ruhago ibitsindo 4 uwo mukinyi bwo ntiyarakenewe ntafise akamaro muri equipe yitwa Real Madrid bwana Ridike Vinicius mwiza urukumva tuzi atononywe mu mutwe na ya mentalite yo kumva yuko ngo ariko hayagizwa Mbappe gusa akarekana n'ivyo agakina we ku giti cy'uko ari Vinicius ni wa mukinya ashaka gutuma umugwi utsinda n'umukinyi mwiza atuma umugwi muri rusangi uronka insinzi uri kurumva ariko abandi ngarutse nko kuri Mbappe ni wa mukinyi aronka igitsindo ashobora kugutsinda ibitsindo byinshi ariko atari wa mukinyi ngo ashobora kuba mwiza uri umugube mwiza Mbappe ashobora kuba mwiza umugutabaye mwiza ariko Vini yabaye mwiza n'umugutegeza kuba wabaye mwiza muri rusange kuko Vini atuma gutsinda ariko Mbappe nawe atuma we atsinda aronka insinzi ku giti ciwe novuga ati ivyo ni ibintu bibiri batandukanye ku buryo rero novuga vyogaruka nkasanga nto yanyishe ivuga yuko Real Madrid iyo bihombye cyane gusumba ariko kandi kanatsinda bivanye n'ibintu Vini karatanga mu kino gihe si ibintu vyiza cyane biryoshe byotuma Real Madrid iyo umufukamira Vini canke iyo namuririmbira Vini yo muririra Vini ngo hagume gusumba uri kurumva ariko kandi Vini mwiza turamuzi kandi Vini naho yagiye uretse yuko yononekaye mu mutwe Vini yononekaye mu mutwe rero mba numva yuko rero mu mande zose zibiri Vini afise ico azohomba ni ava mu Real Madrid ndetse na Real Madrid bafise ico bahomba ni batakaza mu kinka Vinicius Junior kuko no musi ku isoko ry'umupira w'amaguru nta mukinyi nka Vinicius Junior ahari
ni mugihe kandi nababwiye inkuru zonaturegaruka ko ariko nabonye icya Ballon d'Or turashaka ivugako nabonye abantu bariko barandika ubutumwa bari mugandika nuko kugeza muri kano kanya ibinyamakuru biko birandika bitandukanye uko ngo Lamine Yamare ngoro mu kintu kuva ngo ariko arashobora kuba ariko araza imbere y'abantu nkuko tubikesha inyamakuru bitandukanye nka inyamakuru itwara Observateur du Football cyamaze guteka witwa Lamine Yamare kwari mukinya ashobora kuba twara Ballon d'Or muravyumva uwa kabiri aza kuba ari witwa Kylian Mbappé muravyumva neza wa Real Madrid n'amanota bamaze ko nashirako hano wanashaka amanota yika ko 90 na 39 uwa kabiri ni Kylian Mbappé wakati tubazanye ngo witwa Pedri Gonzalez na FC Barcelona bazana Virgil van Dijk wa kane wa gatanu Marc Olise wari Bayern Munich Mohamed Salah wa gatandatu witwa Ousmane Dembélé mu kibanza c'indwi icicenda c'umunani Joshua Kimmich icicenda Hakim hama Vinicius agakurikira Rafinha Berori agakurikira hariya abakinyi ngo bariko barashira imbere ko birandika Vitinha ko baramuzana Vitinha ntaho urimo Nuno Mendes ntaho urimo Ashraf Hakimi ntaho urimo ibyo ni ibinyamakuru bimwe bimwe biko birandika amakuru ariko nawe ushobora gutanga iciyumviro cawe ntaco bitwara umwe wese atanga iciyumviro cyo bivanye nuko abibona canke nuko abitahura ni uko vyagiye biranavugwa ngo acana ari burya hari umuntu rero umuntu yigeze gusohora urutonde rwa Ballon d'Or avuga yuko izohabwa Rodri ku munsi weje yasohoye gusohora urutonde avuga ko izohabwa Rafinha yatanze tumukengera ariko sigo rugeze novuga ngo ati ngo twomwizera cyane ngo byo twiziza ko izohabwa Rafinha ariko je kubganje kweri Ballon d'Or cyarimo agahazi reka turindire biza kuba ariko je kubganje nk'ivyo nashobora gushikiriza ibice 45 kwijana mbona ko Ballon d'Or iza gutaha Barcelona sindamize uza kwitahana mbona ko iza gutaha Barcelona bivanye n'ivyo ndiko ndabona ko rakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko mu biharuro twisunze ibiharuro vraiment hari ibiharuro usanga bivugira Dembele hari ibindi usanga bivugira Rafinha na Yamare urumva muri rusange rero hasigaye abatora jewe ku bware simbona ngo novuga ikako amahirwe menshi je ndayaha yuko Ballon d'Or itahi Barcelona witwa vya Mukama Davis ati Lamine Yamare baza kwitwara mugihe kandi n'abandi novuga ngo batandukanye twanye kuri YouTube nayo ko barandika novuga amakuru nakama commentaire yayo uno munsi twabahaye agaciro gakomeye cyane kabana we kwandika ubutumwa witwa Irakoze Jean Claude ati namahoro ndi ni yukuri bubanza gahongore bandondere ni Lamine Yamare witwa Shadrake ati Samuel Sambo kumuzinda ati ni bayihera Mare Alexander akada ati bayihera Rafinha nta Dembele zohava kuko yarakoze gusumba abo bose witwa Jean Claude John Nyamitanda ndi Yama witwa Anisten yo nyishu yabaje ati ibirori vya Ballon d'Or biza guca kuri chaîne ya kangaye kuri Canal Plus nibaza ko amaze kubira vyumva ko biza kuba murara muri za 2016 witwa Salomon ati basore mudusiguriye ukuntu basumbasumbana ubushimwe baronse hujya uno Salomon afise agize nkinanyibutsa hari abantu bagize ko banatubaza ati mbese Serugirasi ko bamuhaye agashimwe k'umukinnyi yabaye meilleur buteur wa UEFA Champions League mu gihe kandi bananganya n'ibitsindo na Rafinha kandi Rafinha niwe nagarukiye kure gusumba Serugirasi yego nivyo ariko baranganyije ibitsindo burya ubundi naho nagiye gusanga uno Serugirasi mu minota bakinye Serugirasi yakinye iminota mike gusumba Rafinha umva Serugirasi yasinze ibitsindo 13 mu minota mike kuko Serugirasi yakinye iminota 1082 batari na 86 nimba nihenze mu gihe Rafinha yakinye 1220 ariko urumva Rafinha yakinye iminota myinshi yarose ibitsindo 13 mu minota myinshi mu gihe Serugirasi we yaronse ibitsindo 13 mu minota mike cyane ico cyatumye Serugirasi atahukana agashimwe k'umukinnyi nka meilleur buteur wa UEFA Champions League kubushimwe nabwo bagiye baratahukana Rafinha yabaye meilleur joueur wa La Liga niko gashimwe no vuga yagiye kuba natahukana gahambaye cyane mu gihe Ousmane Dembélé nawe yabaye meilleur buteur wa Ligue 1 yonga na meilleur joueur urumva Dembélé afite ubushimwe bwinshi gusumba na meilleur passeur nimba ntihenze ni barawufite kandi Dembélé hari n'agashimwe yatwaye ko umukinnyi yaranze ihiganwa ku mugana w'Uburayi muri rusangi katanze ikinyamakuru cyo mu Bufaransa ndibagiye carico bagahaye Dembélé mu gihe wa kabiri yabaye Lamine Yamare nuvuga ati rero kubijanye n'ubushimwe Ousmane Dembélé afite ubushimwe bwinshi yagiye gutahukana ubushimwe bwinshi gusumba uno Rafael Luis Diaz Biloli mugitwa Steven Yonse abati Rafinha baza kugatwara mugihe kandi uwitwa Cedric itanga ivyiza ati Lamine Yamare Ballon d'Or ati Ballon d'Or yabisiguye nk'igihumbi n'igihumbi uhesheshe kuri tundo timbaza umutima Jean Pierre ati ndabakunda Yamare hejuru witwa Salomon yagati ni mbaruke Ballon d'Or urakwiye Dembele kabisa abona bo kuri YouTube mugihe kandi abari kuri Facebook namwe mwanditse ubutumwa uno Salomon niwe yanabajije ati mumbwire ubushimwe bagiye baratahukana ku gite ciwe twamubwiye ko Dembele ari we yatahukanye bwinshi gusumba Rafinha niwe yaciye agaruka aravuga ati nimba ari uko rero Ballon d'Or
urakwiye Ousmane Dembele. Witwa igira neza Emmanuel ati Ballon d'Or bizorangira atawusubiye kuyitaba ibirori vya kuko uhovayo ibintu bibi cyane ngo ngira nta matora kibayo habaye umugabo na yamanyanga rimwe na rimwe. Uyo muntu avuze uko turemeranya nanje cyo naci yumvire vraiment hazogigiye ino Ballon d'Or bano bantu ba France Football bazo barayitabira n'waje kuyitora wenyene gusa kuko ibi bintu urabona ko Real Madrid no yatangwa ivuga ati twe tuzoha nyora no muse Paris Saint-Germain nayo bijemo igize ya kabiri kagira no musa no byoshika kabamanyanga kana tuza ku Burundi muguza kuvuga ati twe ntituzogaruka oya baraza kubabara. Witwa Fiaka ati Ballon d'Or ni ya Rafinha Isidore ndikuma ati amahirwe masa ya mare nuko novuga binameze mubana mwandika ubutumwa ariko tugende tunababwira champion baza ko twagiye tuzicamo Houston yaba mu Bwongereza sinzi ko turabira mu Bufaransa amahe duce no mu Burundi naho ivyo ariko birabana abanye Flambeau du Centre iza kuyigenza neza hama tugende tunarangiza ikiganiro cyacu ko no munsi cyo tubaha gahunda yo ku munsi w'igi saa 3 zo tubabwira amakuru azobagezweho yaba inkino zo trend kuko La Liga ku munsi bihari tubabwira n'ivya Ballon d'Or nibaza ko tubazaniye icegeranyo muri rusange inkino zo bimeze uturabire kuri mu Faransa abandi nirabire wanashaka nko mu Butaliyana hama nani cyo turaba no mu Burundi hama tugenda twandika tunarangiza ariko kandi namwebwe abandi ku butumwa tuza tunabucisha amaso tugenda mwandika ntabwo tuza gusiga tutasoma mu France inkino zagenze kuzikurikirana Olympique Lyonnais yashoboye gutsinda igitsindo kimwe ku buso mugwi wa Angelisco mugwi wa Nantes nawo wanganyije 2-2 n'umugwi wa Stade Rennais mugwi wa Stade Bestois watsinze ibitsindo bigira kuri 4 kuri kimwe umugwi wa OGC Nice usanzwe ukinamo umukinnyi wacu mu Burundi Yusuf Nyange Lens utsinda ibitsindo 3 ku buso mugwi wa Lille Paris FC uza kutsindwa ibitsindo 2 kuri 3 n'umugwi wa Stadbak umugwi wa Le Havre uza kunganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Lorient umugwi wa Monaco uza gutsinda ibitsindo 5 kuri 2 n'umugwi wa Metz uza gutsinda 5 bibiri vya Metz mu byo bitanamwe ibitsindo 2 by'umukinnyi nka Ansu Fati yava muri FC Barcelona yerekeza hariya umugwi wa Auxerre uza gutsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Toulouse mu gihe Paris Saint-Germain na Olympique de Marseille urukino uza kudasanzwe cyane uza gukina no munsi saa 2 z'ijoro mu gihe kandi mu Butaliyana bari muri joro yabo ya kane equipe ya Lecce yagiye kuba itsino equipe ya Cagliari 2 ku kimwe Ballon uza gutsinda equipe ya Genoa 2 kwa kimwe mu gihe Hellas Verona na equipe ya Juventus no kimwe mu gihe Udinese yatsinda Milan ibitsindo 3 ku busa Lazio Roma yatsinda AC Roma kimwe ku busa Torino uza gutsinda Atalanta 3 ku busa mu gihe Cremonese yanganye na Parma busa ku bundi Fiorentina nayo iza kuba iza kuba itsina Como 2 kwa kimwe Inter de Milan nayo iza kuba itsinda equipe no vuga ngo ya Sassuolo 2 kwa kimwe Napoli na Paris na Pisa SC iza kuba nayo iza ukina nuno munsi gihe cy'isano vuga ngo 3:55 sinzi ko mu Budagi uba uhafitse hafi canke tugenda tunabandanya ibitandukanye hama tuze kushobora kuba tunarangiza ibitandukanye mu Budagi Bundesliga bashoboye kuba bakora kintu kugukurikira mu gihe imigwi ya Bayern Munich yashoboye kugira kina Borussia Dortmund zose zarashoboye kuba ziko zirakina muri no weekend igiye kurangira ariko reka duhace naho nyene kugira ngo dushobore kuraba kuti vyagiye birakurikina gute vyagiye baranatsinda na gute kandi kanatsinda no ku rutonde vyagenze ukwahe vyagiye biragenda kugukurikira umugwi wa